Hello ladies and gentlemen, murakomeye mumeze neza, turabahaye ikaze kuri Kazuza Design TV mu kiganiro Sport Show mushikirizwa na Florent Dibati ndi kumwe na mugenzanje Kikima Quinto umeze neza? Je meze neza kabisa, ndashima uhora kabisa gute nawe? Ni sawa ndashima kabisa, alhamdulillah. Akanyamuneza ni kenshi cyane gose. Tumwe ni iki? Na inkino zejo zari ziryoshe cyane gose. Zaziryoshe cyane gose. Kabisa zari zinatangaje. Antuka havuyemo ibintu byinshi tutiteze cyane gose, cyane turaje tubibabwiye. Mukamuko muradukurikirana, mwibuke kugira subscribe canke s'abonner kugira ngo muze muraba bambere kubona ibiganiro biciye kuri Kazoza Design TV. Nkuko mubibona rero turi muri studio za Kazoza Design TV, turi ngaho kugira tubashikirize amakuru yagiye araba muri nondwi. Urabona ko habaye Championsleague, turi ngaho kugira ngo tubamenyeshe amakuru yagiye aravugwa ku mamace yabaye ya Championsleague. Ariko nkuko bisanzwe dushaka guhera mu nkino za hani wacu. Mu nkino za hani wacu sinzi ko mubona umugwi wa Dynamo waheruka guserukira Burundi. Yego mu nkino za Elite 16 kandi urabona ko wavyifashemo neza. Gose kabisa. Asha. Tunawukeza cyane. Ego turawukeza cyane gose kubera ko waje ufise insinzi wari qualifié mu nkino zizobera mu Rwanda za BAL. Ntibaragira kujayo hariya ni nkino za BAL nyene, ariko bazotangurira bashobora gusaba South Africa canke Senegal canke Egypt, ariko ni nkino n'imigwi 16 yabaye qualifié. Natwe turimwe abarundi nubwo ari Dynamo yaserukiye Burundi ndetse no ngaha mu karere ubona ko irimwo bishitse muri 16 ukabavamo 8 zo kina mafasi finale hariya mu Rwanda Kigali. Tugiye baramahirwe kabisa menshi gose. Ego kabisa. Oya ejo yari ambiance nini ya cyane kuko ni kintu ni ryambere aho ni bavyiteze. Ego urabona umugwi wa New Star aho rugenda nani ukagenda, ariko nta nimwe yari bwaronka amahirwe yo kugenda muri izo nkino za BAL kabisa. N'ubwa mbere bibaye benshi nkino barazirorereye bakiri muri Tanzania muri Rotuba, ariko urabona yuko ntivyagenze nabi cyane ntibyagenze neza cyane, ariko tugira amahirwe tukwaza turonka duca nyene ahantu nyene turonka uburenganzira bwo kuja muri Elite 16 bigoranye. Twavuga ko byari vyoroshe bigoranye gushika muri Elite 16 nahone mwarabonye yuko bitoroshe nahone bagusa amahirwe yagiye kugaruka batsinze umugwi wa Pazo muri Tanzania. Mu nyuma niho baca baja gukina n'umugwi wa City Oyazo hariya muri Uganda, uradutsinda. Mu nyuma bavuga ati harasasigaye amahirwe rero ya nyuma, bakiruya mugwi wo muri Cospen wo muri Madagascar aho bawutsinze kabisa. Nabonye irukino ntigwari goroshe, byari byoroshe kubera yuko score ngira mwarabonye yuko ari 79-78. Urumva France inota rimwe, umva umunezero wari mwinshi cyane hariya muri South Africa. Bari baryohewe kanondura rero ku munsi wa gatatu ari ku munsi wejo. Bavuga bati abakinyi ba Dynamo ndetse na staff ndetse n'abari hariya baza gushika ino mu Burundi, abari babitegura bari benshi cyane, bakiriwe neza cyane. Abakunzi ba Dynamo bavuga bati niteka kuri Dynamo, niteka ku gihugu, kuko ibintu nk'ibi ntitwabyumva. Twarabonye New Star byarahatswe gato, ururane baragenda nkina nabone hagati, ariko Dynamo irabishitse ko ni ikintu cari gisa twiteze tutiteze, ariko ikintu twari tunyotewe cyane. Twari tunyotewe, Dynamo rero bikoze ku munsi wejo bashika abakira baryohewe. Perezida w'umugwi wa Dynamo benshi ko aryohewe, abakoca abakinyi ukora yuko bameze neza, ni ikintu kiryoshe cyane. Rero niteka kuri Dynamo ni niteka ku gihugu kuba turonse izo nkino tugiye muri Basketball African League zizobera ku ngoro Afrika nyene, haba muri Senegal cyangwa Egypt cyangwa muri South Africa mu kwezi kwa gatatu. Hama tugize amahirwe kandi tukava muri
munani bavuye muri izo migwi 16 tuba tugiye hari Kigali hoho twese tuzosimbaye makwinto je ndiko ndaraba certitude ejo sinzi ko wabonye president w'umugwi wa Dynamo interview yahaye abamenyesha makuru warabona yuko kubona bikarifye muri bar ahubwo byabahaye intege nyinshi ubunye umengo bari sûr igituma bari singe akantu yavuze ati tuzogenda kandi tuzogenda muri finale muri Kigali igituma yavuga bijya ntukize rero baze ko n'abakinyi urabona ingene baje uravye izi nkino zo muri Dar es Salaam mu Tanzania ahama muri Litsezo bagera muri South Africa izo nkino habayemo inguvu nyinshi ukwitanga kwishi kwa novuga yuko kwa organisation kwa kuburongozi bwa nani bwa Dynamo abakunzi ba Dynamo abafana ba Dynamo kabisa tuba felista gose uburongozi bwa Dynamo baje hamwe bakarondera uburyo kugira ngo izo nkino zose bazigendene nkuko yabivuze turazi yuko nta buryo bwashoboye kuboneka buvuye nko muri ministere canke buvuye muri federation ariko barakubise ibifunsi inzu barindika kabisa baravuga bati umugwi ntiworeka kubaho neza bazogenda megwe neza abakinyi bashoboye gushikira heza bafungure neza staff technique amererwe neza ndetse n'imishahara yabigenda neza kuko urako hari amarokrituma bagize yaza kubafasha byo byose ni kugatwe kabo bakubise ibifunsi inzu bariruka bariyimina biriya ariko ico bakoze bagishitseko ico ariko arashima ubona yuko umenga arafise nyene cizere gikomeye nuko izi nkino bagiyemo bo bazogenda uko nyene urumva izo nkino barazifinansa yavuga ati muri FIBA Afrique barabaho uburyo bw'ingene bazorara ivyo bazofungura imishahara y'abakinyi ivyo byose urumva byahora bivuna abarongozi byahora bivuna abafana ariko ubu bagiye kuvuga ati ahwi tumerewe neza turazi ko abakinyi bamerewe neza ubu barafise uburenganzira bwo kurondera abandi bakinyi babiri baza kuza kubafasha nkuko yabivuze nyene y'aba president ndetse na coach aravuga ati tuzora abandi bakinyi twarabonye abakinyi beza muri izi nkino zo kuza twarose mitike cyo kuja muri bar tuzobarondera tubazane hama dutegura izi nkino urumve ko bazobatekanye ubwo buryo buzobafasha guhemba abakibazo bahemba hoho ubwo buryo buzosigaza bavuga bati twebwe ubu tumeze neza umukinyi sincagira impungenge yuko atafungiye neza ataraye heza ataronse umushahara urema ya Dynamo baratekanye bavuga ati ni iki rero twarondera ego ariko tumushimire no kukwitanga kwiwe ejo yanavuze yuko nubwo bagiye kubamenya burya buryo yahora akoresha agiye ahubwo rero mu kubukoresha kugira renforce equipe yiwe kugira ngo ishobore kuzotahukana intsinzi canke ironka ikibanza kibereye muri izo nkino zikurikira nkino zikurikira bazosha buryo bwinshi nabone kugira ngo bashobore kuraba gutegura abakinyi kuko bazogenda mu mwaka uza mu twezi kwa gatatu bategura abakinyi bategure neza bitegura umwanya munini urahari abakinyi babaza bagati twitegura ni hamwe pourquoi pas nk'ubu ibiri kuravuga izi nkino zo ni nkino zikomeye gute ushobora kuvuga uti nimba bashobora gutegura bace gutegurira handi mu materrain asanzwe nyene ari yakijambere urumva nk'izi nkino za Rotobar bategurira ngaha kuri Entente niyo basanzwe menyereza ni terrain ni sima urumva ivyo mukinya kishitse hariya yatangaje abantu benshi cyane gose urumva ni ifo yuko bavuga ati uburyo tuburondere uko turonse aya mahigwe yuko tugiye gukina badokwe ko amacharge atari make reka turabe nimba ko pourquoi pas tutoda kugira iyo stage kwa tukagirira hariya muri Senegal nyene twakinira tugendayo avant nka 1 mois canke 2 mois bakitegura bakamenyera ikirere bakamenyera terrain ugasanga ibintu bigenza neza rero nivyo urona yuko na Dynamo bazoshira mu buryo utari buke kandi n'ikintu kiryoshe ubona yuko basketball ngaha mu karere ko yatera imbere natwebwe umwe dusigaye inyuma nka Dynamo ivyikoze hindi migwi ngaha mu Burundi kuvuga ati tore ko ibintu bishoboka urutaba nk'izi z'urunani za Tigers za Jimkana n'abandi barashobora kuvuga ati vya bintu nimba Dynamo ishobora kubikora natwe turashobora kubikora ivyo rero byo bari vyiza kubona yuko kuno munsi uri kuraraba debate Dynamo ibishitseko nibamara kugaruka ngaha mu Burundi dusuye muri za nkino za VBA
za VBL ubona yuko Dynamo uno munsi ntizo bimeze nka Dynamo ya kare oya yamaze kuja ku yindi level urumva uno munsi muri Dynamo ntibazogira ubwoba bwo kuvuga ati muri VBL tuzana abakinyi bandi bakomeye baramaze kuba babonye muri Tanzania babonye muri Afrique du Sud bazobona kandi muri bar bavuga ati uburyo twara buronse reka turondera abakinyi badusubize hahandi iyo umaze kudokora ahantu umuvuga ati ndahakumbuye ahantu ariko utahazi ntakumbura utahazi ntakumbura nivyo kweri kandi Dynamo iriko iradutangaza kubera ukuravye ingene ni rya mbere igiye muri Elite igaca ikarifya muri bar tubandanye twiteze gutangara ishobora no gutsinda ishobora kugera kuri ibi hari umuntu yaravyiteze turavye aho bavuye muri rotu bar ngene vyagenze muri Elite geze ko biragenda ariko no munsi tweze ba bantu bagenda umenga bariko barasunika batemba bavyura ariko nco vuga ati first cyane kuri Dynamo na cyane kubakina staff technique n'abantu batacitse intege ntibacitse intege baravye les conditions bavuyemo muri Tanzania bavuga ati tubaye nk'abokowe kabisa turasize muri Elite dushema inguvu nivyo barashizemo inguvu baronga abandi bakinyi ariko basanga abandi biteguye do plus bararabata ibintu birakomeye cyane rero ariko baronka ya qualification ivuye kure ariko yavuye mu nguvu zabo iva muri consistency yabo ati twe turagumije ko uko biri kose niducika intege rero felicitation ku bakinyi felicitation kuri staff technique felicitation gose kuri ku burongozi bwa Dynamo muri rusange n'abafana no ku Burundi kuko no Burundi cyane gose uriko uratera uno munsi pamire 16 équipes baravuga zo muri Egypte za heheki hati no Burundi no munsi umuntu atazi Burundi aravuga ati harava equipe yagiye muri bar ati Basketball African League bazovuga yuko harimwo equipe y'u Burundi yitwa Dynamo Dynamo ivuzwe hariya ku terrain mwarabona amadrapo y'u Burundi yaravuga ati hari abantu bashaka ati muri Afrika hari abantu nyene usanga bavuga ati ibihugu iki gihugu twatuzi ariko azokimenya tu azokimenya ati cyangwa n'u Burundi ati Burundi n'u Rwanda vraiment ni ibihugu biko biraza muri basketball batubone ego reka rero dutandukire no kuri natation u Burundi buheruka kugenda muri mahiganwa ibihugu 10 muri zone 3 izo higanwa zabereye mu Rwanda harimwo na Kenya na Tanzania na Eritrea hamwe na Ethiopia na Djibouti yaririmo kandi mu kiganiro aheruka kuduha president wa federation Basogomba Cassien hari conference de presse aheruka kuduha imbere yuko bagenda yari yijeje abamenyesha makuru yuko bagiye guserukira igihugu nubwo batafashijwe yuko nabo nyene bakora kubitiza ibipfunsi hose bikoca bo nyene ariko ngo baragiye gukina kandi warabona yuko nawe nyene yizeye yuko bazokwigenza neza kandi bariko barigenza neza koko uravye ingene nabo nyene bavyigenjejemo neza cyane kabisa bavyigenjemo neza cyane kabisa izo nkino zabereye ngaho nyene i Kigali itariki 23 Novembre 24 na 25 Novembre imisi 3 no kuvuga ego uzaraheze baratashe urabibonye ingene nabo nyene bavyigenjejemo neza cyane gose ni muri natation dibat bona yuko muri natation ni federation kabisa yitanga cyane tumukeza cyane gose Basogomba Cassien numwe kabisa asanzwe arongoye iyi federation ya natation aritanga gose cyane gose ku kiganiro y'abanditsi n'abamenyesha makuru twarumvise avuga bitandukanye avuga ati imihigana tugiye kwitabira n'amahiganwa bitabiriye ngaho ku mugabane wa Afrika bakunze kwitabira n'izindi ndetse urazi ko n'abantu bakora bibiwe bunataswa kuno muri Jeux Olympiques ari kuraraba rero ni bimwe yatubwiye ati ni ibintu bigoye murazi yuko hari igihe uburyo bugora kuronka basanga muri ministère nta buryo bubonetse yavuga ati naritanze ndakubita ibifunsi hirya no hino kugira ngo nshobore kuronka uburyo bwo gutwara abana bakiri bato abana urumva bo munsi y'imyaka 19 harimo ab'imyaka 13 14 17 ubona yuko ntivyari vyoroshe kugira ngo ashobore gutunganya ibintu nkuko yabitubwiye mu kiganiro yahaye abanditsi makuru imbere ko bagenda nkuko babivuze rero barashogenda hariya arashobora kuzana imidali yazanye imidali 6 harimo
itanu y'umujumbo n'umwe w'ifeza byumvikana ivyo bintu ni ikintu ubona yuko ari ciza hari amafederasiyo n'ukuri aba akwiye gushigikirwa iyo midari yije ibifasha abarundi ni Burundi bumenyekana idarapo ry'Uburundi barihungabanya kubona yuko umwana akiri muto bamuhamagara ati uyu mwana yitwa gutya yitwa Eliora bamuhamagaye ati n'umurundi kazi hano wase wari ngaho yababwiye ati ibihugu birenga 10 baba bihari avuga ati Uburundi turabwumvise icyo nejo ibintu bizomenyekana kubera iki aba bana ariko atakwa imidali rero ni ikintu ciza kandi ni president wa federation kasi basogomba numwe kabisa abana afise arabizeye cyane mu mwaka uheze umenga aba ntihenze yigeze kuvuga hari aho bari bagiye muri competition kanaka sinayibuka yavuze ati jewe ndagiye nintatahukana imidali nzotanga amande aravyemerera wenyene urumva ko umuntu yifitiye kabisa icizeye abana baragenda batahukana imidali kuko yaravuga ati jewe abana mfise ndabizeye iyo bagiye nta narimwe tutaha amaboko masa rero ni ikintu ciza vyumvikana yuko ni bamwe bakwiye gushigikirwa ndavuga yuko na ministere ikabegera kavuga ati kurya dushobora gufasha abandi hari muri natation ni bamwe bakunze kuzana imidari nk'utwo tukunze kumva zo bo muri judo bo muri inde ibi twavuze mu kanya vya Dynamo n'abantu bakwiye gushigikirwa rero na kase basuguma atari inyuma muri natation urumva yuko kenshi ashaka ndiko nka ashaka fodaye asohotse azana medaille de bronze zitanu na medaille d'argent iyumvira harakantu umunsi bafashwe mu mugongo nkuko bavyifuza nico ndakubwira no munsi ko abarundi basigaye bifata neza gose ari ama discipline amwe dibat ubona yuko kenshi tutabura muri Jeux Olympiques natasubirimo cyarumenga iziherutse harimo y'umuhungu yitwa Crisis Ganira yagiyeyo c'est vrai hari ubwo gatarashikako ariko no munsi ku mugabane wa Afrika Burundi buri classe buraza nyene mu bihugu bitari hafi cyane ariko ntibiri kure na cyane urumva byumvikana yuko bagize ubwo bufasha bakavuga ati reka du supporting kabisa abantu aba bana bafise impano ko tusanga iyo midali yirigwa iraza nimba no munsi haje muri aba ba Mondo 19 hakaza imidali 5 y'umujumbo hakaza umwe w'ifeza hejo bafashe mugongo n'abana bakiri bato yana ma academy ubadugije no kuvuga yuko uyo mwana azogera gushikana imyaka 23 ashobora kuzana medali d'or kandi yo bari ikintu ciza ku gihugu rero nisho mvuga nti kase basugoma kabisa felicitation ndetse nabo bana kabisa felicitation gose kubazanya imidari nabandi kabisa bagiye bari kumwe nabonye abana benshi harimo abigeme ndetse n'abahungu rero kabisa tumukeza cyane gose nka president wa federation ukungene yitanga nubwo bitaba vyoroshe ariko wewe arita kugira ngo abo bana bashobore gusohoka bashobore kwifata bashobore gufatwa neza uko bibereye hano batahukana imidari ni neza ku gihugu ni neza muri natation tubakeza cyane gose ego tugira ko tunabibutsa yuko iyo 8e edition yari yabereye Kigali mu mwaka uza izobera ngahi Burundi urumva ubuhoho ngira ngo bibereye no ngaha bashigikiwe bikwiye yuko batazotahana iyo midari gusa ahubwo bashobora no kurenza bibereye ngaha mu Burundi iwabo mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kiri ngaho nyene kuri televiziyo yacu akaza Design TV murashobora kugikurikirana mwumvirize ikiganiro yatanze imbere yuko abatwara abo bana muri ayo mahiganwa ego dutandukire rero inkino za hariya iburaya zaraye zibaye Champions League ego ni inkino rero zariko yari 5e journée ku buryo hariho nyinshi zaraye zironse amahirwe yo kuronka yo kuja muri 8e de finale n'izindi zamaze kuba eliminer hakaba hariho n'izindi vyazo bitaradadanuka bitaramenyekana neza ku munsi wa kabiri le 28 hari habaye inkino zo mu migwi ya groupe E na F na GH zari groupe zine zari zakinye ku munsi wa kabiri harimo match yabaye Lazio yari yakinye na Celtic n'umugwi wa Celtic aho Lazio yatsinze 2-0 hanyuma harakinwa na Shakhtar ikina na Antwerp itsinda 1-0 Barcelona nayo itsinda ibitsindo 2-1 umugwi wa Porto hanyuma Feyenoord nayo itsindwa igitsindo kimwe
n'umugwi wa Atletico Madrid. Man City nayo icitsinda 3-2 umugwi wa Leipzig. AC Milan nayo itsindwa ibitsindo bitatu na Dortmund ku gitsindo kimwe. Paris Saint-Germain nayo nganya na Newcastle ku gitsindo kimwe ku kindi. Young Boys nayo itsinda ibitsindo bibiri ku busa Etoile Rouge. Ariko zino nkino zari zikaze makwinto. Naravye nk'urukino rwahuje Barcelona na Porto. Wari rukaze cyane. Nurukino rwari rukaze gose kuko nurukino rwari mu biharuro vyinshi na cyane cyane ku mugwa FC Barcelona kuko batarakina bose na FC Porto banganya amanota agera kuri 9 basumana ibitsindo. Rero vyumvikana yuko FC Barcelona kabisa yavuga ati twe turi mu yabira nko gukomeye hano mu mupira w'amaguru hano ku isi, bavuga ati iyi qualification tuza kuyironga. Murazi ko muri championnat bitari vyakunze kuri bo banganya n'umugwi wa Rayo Vallecano, baravuga ati ibi bintu rero birakomeye kuko ndetse n'umumenyereza byari bitanguye kabisa kumushira muri suspense, avuga ati umumenyereza arashobora guhindurwa n'umwanya kubera atakatakaza urukino amahigwe yo kwikarisha ashobora kugabanuka. Rero urukino nabonye yaje avuga ati ntegerezwa gushira mu nguvu zikwiye cyane kugira ngo ndabe yuko urukino no kwikarifya kuko n'urukino rwa mu qualification. Rero n'urukino nabonye ashiramwo abantu b'inarabibonye bamenyereye kabisa Champions League, ubona yuko ntitwabonye abana bakiri batoyi abaramini yamara ba Bardengo batangura, ariko yatanguranye njyamunye avuga ati iyi qualification ndayikeneye ikishobora kunkorako. Rero vyarabonetse yuko tubona abitwa bayo Cancelo abakinisha ku rundi ruhande rw'ububamfu, twatwamye ku ruhande rw'iburyo, ariko babibizana umusaruro batsinda ibitsindo biri kuri kimwe. FC Porto sumugwi mubi y'abatambere kimwe umugwi wa Barcelona ugiye kugwayo n'abakinyi bo muri Portugal, Joao Cancelo hamwe na Joao Felix. Umukinyi baravyifashemo neza cyane ko Cancelo yabakuye kure vraiment kuri kijya gitsinda yakinye match nziza. Ariko baradukurikirana muraza kukibona tugira yakinye match nziza cyane gose, ubona yuko yatsinze igitsindo yongera atanga umupira uvyari igitsindo ca kabiri. Vyumvikana ni FC Barcelona kabisa yarose itsinzi itoroshe, ariko intsinzi yari ikenewe isubiye guha icizere kandi umugwi wa FC Barcelona ko ubona ati twebwe kabisa tubona ko bimeze neza, dusuye mu rugamba rwo muri championnat ko bafite match ikomeye. Match bazokina na Atletico Madrid muri no weekend izoza. Vyumvikana yuko iyi match baza kuyitsira kugira ngo bavuge bati ubu rero turatekanye turi qualifié, reka rero tutegure inkino zo muri La Liga muri championnat wacu. Tuvuze ko Barcelona yaciye ifata ikibanza ca mbere mu mugwi wa H group H, yaciye ifata ikibanza ca mbere ifise amanota 12. Ukuvuga yuko Barcelona iramaze kwikarifya muri 8e de finale, nubwo itotsinda urukino ruzoba tariki 12-13 na December. Ni kuko bazosiba indwi imwe. Kugira ngo bace le 13 décembre, dans 2 semaines. Le 13 décembre niho bazokina. Dans 2 semaines, indwi zibiri na n'umugwi zibiri bazocokina mu Royal Antwerp. Antwerp. Urumva ni match yoroshe. Nubwo bazoba bari mu Bubirigi. Urone ko iyi equipe ifise ubusa nta nimiratsinda. Vyumvikana yuko Barcelona arashobora gutana amanota 15 kuri 18 kuko ni equipe yoroshe bishobora kuborohera. Rero naho igisigaye nuko bagwandira ikibanza ca kangahe ca mbere, urazi ko umugwa mbere ubu ufise amahigwe wo gutombora umugwi ubayabaye ku mugwa kabiri, usanga ari imigwi ibayabaye uretse izindi cyo kubiza kabiri zikomeye. Rero urumva nivyo dans 2 semaines bazobagarutse mu kibuga, ariko FC Barcelona urumva yuko izoba imaze kandi izo imaze novuga yuko journée zibiri toroheye muri La Liga. Gukina weekend iza bazokina nande, bazokina na Atletico Madrid. Weekend kurikira baca bakina na Girona.
urumva vyumvikana iyo batatsindiye Porto aya kabisa za Fernandes kabisa sinzi kabisa yabageze ariko rero izi nkino yozitsinda atozitsindwa yo bagakora icizera caragifise nkuko bivugwa n'ibinyamakuru bitandukanye ariko iyo wazanye icizere mu bafana nayo mu burongozi bwavuga ati turamwizeye 100% ariko mu bafana bavuga ati wapuye umuntu kwe turabona yuko ingene ko ratwara umugwi siko tubishaka ariko yabatsindiriza inkino zibiri za Atletico Madrid na Girona yoga kwa icizere kabisa ariko biboneka yuko president wa umugwi Barcelona wewe yishimiye ibikorwa vya yego wewe arumva yuko aryoherewe ibikorwa vyiwe vyose araramukeza cane twarabibonye muri iyi misi hanyuma izindi nkino zabaye ni zo mu mugwi wa groupe G ego hariho Young Boys yakinye 2-0 ikiratsinda umugwi wa Etoile Rouge hanyuma Man City nayo ikina na Leipzig Man City itsinda 3-2 ariko gwaro rukino nago nyene biboneka yuko nubwo Man City ari equipe ikomeye Leipzig yari yayinaniye ni machi yayinaniye kabisa ku buryo itanguza ibitsindo bibiri ku busa ariko rero Man City ico ndayikundira Man City ni equipe ntoja ngaho iminota itarahera ngo wayitsinda gushira ngo hagati mu ginyo ngo vyaheze oya biba bigoye kuko nivyo imijya migwi yindi za Young Boys na Etoile Rouge de Belgrade bo ivyabo vyaraheze ni juste kurondera qualification muri Europa League Young Boys ariko Leipzig na Leipzig na Man City bari kubagwanira ikibanza ca mbere urumva Leipzig yarafise amanota 9 hama Man City amanota 12 no kuvuga ko Leipzig yitsinda yagira amanota 9 yagira amanota 12 nako murantunga vyumvikana ko baca banganya na Man City caca biraba karaba ibitsindo bamaze gutsinda nubwo Man City iri imbere ariko urumva vyari kudadanuka mu nyuma ya journée ihereza ariko ni Man City yerekanye ko ni Man City nyene mu gutsinda ibitsindo bibiri uyu musore mu bibiri gitwa Lois Openda yaraberetse ati arabakora mu jisho inshuro zibiri zose baragira ubwo bati ibintu birakubira ariko Man City muri Man City aba harandi baraza baratsinda ibitsindo aba Foden ndetse n'uyu Juan Alvarez ibitsindo 3 kuri 2 abantu baratanga ariko ntibatangaye gose kuko ni Man City nushobora kuvuga ngo nabihejeje ifiri bitaravuga kabisa ivuga ati urukino rurarangiye barako babikoze rero ni Man City yavuga ati twebwe tuza kugenda rateto tuvuga tuti dufite yose kuri yose Man City n'umugwi nubwo je nabonye utsinzwe 2-0 ndavuga ati aha anye nubwo ari Man City umugwi wo mu Budagi utsinze ibitsindo bibiri Man City turayimenyereye yuko d'abord kwanza kugira uyitsinde ibitsindo biragoye ariko muri no minsi umengo basigaye bayitanguza isigaye ifite amabiyo ankese menshi ariko rero ahantu utokwijajara Pep Guardiola n'umuntu urukino ari yari kararuraba arabona yuko aragwiga akabona aho warabonye ko batanguye kugombora aruko agize amashanjuma babibonye cyakuramo Greece asigaye yizera ujya mu nkungu Doku urabona ko ingene vyagenze hanyuma bacarakina neza baratangura baratsinda baragombora baraheza baranatsinda umugwi wa Leipzig ego dutandukire umugwi groupe F aho urimo Dortmund, Paris Saint-Germain na Newcastle na AC Milan umugwi wa Dortmund watanye mu mitwe na AC Milan Dortmund utsinda ibitsindo 3 kuri kimwe AC Milan iri wabo hanyuma Dortmund ukaba waciya uja ugira amanota 10 ego ufise amanota 10 Dortmund kandi waramaze nawo nyene kuba qualifié ego none AC Milan na Dortmund urukino rubonye gutega n'urukino rwararukomeye kuko bose urumva yuko bari bakeneye amanota mugwi wa Dortmund yo kirufise amanota 7 Paris Saint-Germain kirufise amanota 6 Dortmund ari ya mbere ukabona Newcastle yari ifise amanota agera kuri 4 novuga ko mugwi wa Milan wowo wari ufise amanota agera kuri 4 nyene ubona yuko mugwi wa Newcastle wari wa nyuma Milan AC wo kubera watsinzwe wari ufise 5 Milan Newcastle yari ya nyuma rero ku rukino rwa Dortmund Zidane aravuga ati Dortmund
itsinze umugwamira ibintu birahinduka. Dortmund urumva yaca yironka qualification urumva iraba yaronse amanota 10. Ni Dortmund ivyayo yagize amahigwe mabi kuko yatsinzwe na Newcastle iri muhiri wabo yongeretse na Newcastle kandi iri mu Bwongereza itakaza amanota 6 yose ku mugwa Newcastle. Rero vyumvikana yuko i Dortmund gutsinda Mirase ntivyari vyoroshe ariko burya kabisa na Mirase yakoze amakosa bigiye kuyikuta gusa vyose bizodanuka kurinde ku rukino zizoba zindi. Urumva yuko umugwi wa Paris Saint-Germain uzwe yuko wari wakiriye umugwi wa Newcastle murabizi uzoca wakigwa na Dortmund. Ariko ko biri kose Dortmund yamaze kwikarisha. Dortmund yamaze kwikarisha. Ahubwo Paris Saint-Germain na Newcastle na AC Milan nizo tutaramenya ivyavyo. Newcastle nyene bimeze ifise amahigwe make. Ifise amahigwe make n'uyu wa Newcastle nyene. Newcastle amena Milan AC bose amanota 5. Rero umva ngaha Dortmund yovuga ati twebwe ku manota 10 uko biri kose dufuma tura kuba ba mbere. Ariko mu gihe Paris Saint-Germain yotsinda muri match ya nyuma ariko uko biri kose Dortmund ikarifye yamaze kumenya ko ikarifye. Ariko rege isigaye kuri Newcastle na Milan AC aho kugira ngo hagize utsinda muri bo agira amanota 8 bisabwa yuko Paris Saint-Germain itsindwa itananganya inganije igiye amanota 8 nizotsinda ikigira amanota 8. Ibiharuro biracahari ariko Paris Saint-Germain uko biri kose nayo nyene ntiyasabwa kunganya saba gutsinda kandi gatsindira ku kibuga ca Dortmund nkuko Mbappe yabivuze. Mbappe warabonye yuko ejo bamuhaye interview aravuga yuko bategerezwa kugenda Dortmund kuko bamubajije ati mbega aho igihe watsindira penalty waciye wumva bayisoulager aravuga ati bon turacari kuri pression turiko turakina turi concentré gushika ku rukino rwa nyuma ko uzobera Dortmund kandi dukeneye kuba abambere muri iyo group F na weekend byumvikana nyene bimeze Paris Saint-Germain itsinze kandi turabona intsinzi za Paris Saint-Germain ni intsinzi ubona yuko ni intsinzi zitari zikomeye kabisa. Mu gutsinda Dortmund hari iwabo niho yatangwe twere kumengiraje igihe amanota 3 hane giranganya biherukira. Ariko je nibaza yuko na coaching itameze neza nk'ejo je ndiko ndaraba match ya PSG na Newcastle warabona ingene abakinyi ba Newcastle hagati bicirayo nk'uko umengo barorohewe cyane gose hariko hakina ijya kote ya Hakimi na Dembele Mbappe agasubira agakina ariko nko muri rujya rukino gushiraho Igarte na Fabian Ruiz ugashira hanze Vitinha nakujya kuntu Koromwani bari bamushize muri axe mukinisha 9 ikintu cabaye dibat twibukanye yuko Paris Saint-Germain yibuze kapitene wabo Marquinhos ikayibura uyu musore akiri muto cyane yabaze imisa cyitwaramo neza witwa Warren Zaïre-Emery atari hari ari mu mvune ujya rero hagati niwe yarakenewe cyane. Ikindi kintu gihari Wizanirike ibintu agira arizera cyane uyu Mufaransa Koromwani nawe kwicarika Gonzalo Ramos. Ariko warabonye yuko mbega ku minota ya nyuma igihe bamukuramwo Koromwani Mbappe acaja muri axe hanyuma Barcola acaja ku ruhande Mbappe karakinako warabonye changement cyane gose baze changement kuko Koromwani yari yibuze n'ikindi kintu cyari cyabaye ni Mbappe kuko equipe yose izakina Paris Saint-Germain ikina géant Mbappe bari bavuga ati hari ya Keran ati ntuduge n'abari harya bagufasha Mbappe twaramuze muri rya match rero wagiye kuronka kanya yari Dembele hari Dembele na Hakimi bariko bakina neza kandi bariko barabonana neza bariko bahana imipira neza ariko ni
ruhande rumwe gonyene rwari ko rurakina kuko niba arya bavuga ati aba ni sawa Dembele arazi kudribla arazi aranyaruka gusa ni ya ma chance afite kudatsinda ego gutumbereza mu igori biramugora cyane kandi nawe nyene acaruha kuko yarika kina wenyene niwe yari karaprovoka cyane niwe yari karaprovoka wenyene be na Hakimi urumva byagiye gusubira kumera neza ari uko haje bajya bahungu ba Barkora nuko kare yo Zaire Emery ahari arazi kugarda umupira hagati yego akamenya yorganiza kandi akanawudugana kabisa nuko nibaza ko ari uko ni Paris Saint-Germain yuko ni chance kuri bo sino iyo batayitsinda ryo rukino bazi ko baronse penalty ku munota wa nyuma na penalty ya mahane nyene penalty ku bwanje ntiyari penalty bavuga ngo bapisa ry'amalwa ngo ntiyariyo ariko je ndiko ndaraba ijya foto nubwo bavuga yuko umupira ukubise ahantu kindi gihimba atari kukuboko ariko ugiye kuraba ijya foto muraza kuyibona yakubise ngaha Mbappe yari ngaha kujya kuboko haciye kudetuna ikintu kujya kuboko iyo ndakubita umupira ngaha bakumupira ikintu kibaho umupira ukubise ku mubiri w'umuntu wifatira direction ushaka sivyo urumva wese wowe ubigira rero ikintu kibaho niba mateye kuvuga bijya kuko ndakwibutse dibat bukeye bwaho ujya mu arbitre ujya kuri VAR yahamagaye ujya arbitre central baramuhagaritse kuko action nk'iyo yarabaye muri match niba ntihenze ari match yabaye ku munsi wejo byagenze uko nyene nta penalty batanze rero urumva yuko ijyana amakosa yabaye mu arbitre wewe yaragiye gukonsulta VAR iramuhamagara imubwira amakosa naco gituma bahanye uwo kuri VAR yari sanse kwa arbitre nyene match zikurikira ariko bavuga ati we turaguhagaritse kuko wakoze amakosa kumbure ngira ngo watwaye n'ibishobisho FC nako Paris Saint-Germain iriko irasatira gose iri muhira sinza kantu nyene yakeberejemwo asanga yafashe decision atari nziza rero urumva yuko ko ntaco bihindura Paris Saint-Germain vyayigarukanye muri Gajeni baza ko biba byanabacanze kujya kuntu kujya rukino ngene wari rushushe cyane gose ku buryo atatanze penalty ya Hakimi ari nayo yaboneka yasa ngumenga niyo ariko akagenda gutanga iriya ariko Jenny iriya nubwo twaciye tubona ariko compensation nzi ko yagize je ku bwanje ntabonye ntaravye ayo mategeko akurikiza muri arbitrage yabo je ndiko ndabiraba nabona umengo umupira udakora kuri kujya kuboko wagenda directement kwambara umupira uko ugenda kose wakubise ku mubiri no kuvuga yuko we yakubise ukuboko ntiwarubishaka kuko umupira ashobora kubita kuguru haba kuta ukuboko utarubishaka ariko bobo baraba ukuboko iyo ukuboko kwavuye ku mubiri no kuvuga yuko kongereje volume y'umubiri kurabujije yuko umupira urengana ndaho bivuga ko ku muntu abantu bavuga ko nta volume kongereje n'imiya y'umubiri naho rero bagira amakosa bashobora kuraba ni Paris Saint-Germain yagize amahirwe urumva baracasigaje amahirwe ya nyuma ku rukino azokina no mu Guande no mu Guamila ariko no mu Dortmund ariko barafise ikibazo kuko ijya carton jaune Dembele yaronse nazokina urukino ruzobahuza na Dortmund ndari nawo yaje gukina match afise carton jaune acha asubira rero nkindi carton jaune bisigura ko mu rukino bazokina na Dortmund atazokina rero ni kibazo kuri Paris Saint-Germain ni kibazo ku mukocha wa Paris Saint-Germain nabonye hariya ujya mukinyi Marco Asensio yari yagarutse yavuye mu mvune ashobora kumwifashisha c'est vraiment ça ashobora kuba ari umwe nk'uwa Dembele kandi Marco Asensio aratsinda gusumbya Dembele ashobora kurondera abandi ariko Asensio aratsinda gusumbya abandi umukinyi no Mendes imvune yagize irakomeye hajya niyo PSG inagwariye cyane ujya mukinyi yagira amamonte ameze cyane gose arafasha kugira monte ya Kimi hari ukagira ya Mendes hari ugacugira na Dembele na Mbappe urumva yuko PSG iba ihagaze neza mbe warabonye ukuntu mu minota ya nyuma bakuyemo n'abadefenseur bashiramwe abataka bo gushiramwe Ramos
ugashiramo akaba arimo na Dembele na Mbappe na Barcola Asensio bose bakaja hari kanyuma karya yuvuga uti jewe ngira ebana bombarde kabisa vy'ubumara gusa nuko urabonye ma occasion Barcola yananiwe menshi umwana akiri muto taragira experience kabisa yo gutsinda yananiwe ma occasion menshi kabisa ego ijya kuba victoire ya PSG ariko vyaranze ego vraiment ego tugende rero ku nkino zabaye ku munsi wa gatatu zahuje Bayern na Copenhagen na Galatasaray na Man City ziri muri groupe A na Man U ziri mu mugwi wa groupe A Bayern na Copenhagen zagize 0-0 Galatasaray na Man U nazo Manchester United ziba 3-3 turabire hamwe rero runo rukino rwa Galatasaray na Manchester United Nurukino rwari rugoye kuko Manchester United mu bibi muri kino gihe vyategeza ko yari kenewe victoire urana yuko haba muri champion wabo mpaca gatandatu biramira neza cyane nivyo yaza gutsinda umugwi wa Everton ari kuri kuraraba iyi match ya Galatasaray nimwe kabisa yababaje bakunzi ba Manchester United kuko batanguye batsinda ibitsindo bibiri kubusa ubwa mbere munota ya mbere Garnacho amaze iminsi umwaka kiri muto yavyitwama neza icaka kubitamwo Bruno Fernandes haciye umwanya nivyo Hakim Ziyech arashiramo igitsindo bitaranateba uwiswe McTominay akubitamo igitsinda niba yitatu kuri kimwe abantu bose bati Manchester United kabisa irabikoze neza victoire itahanye ibintu bwemere neza biza guhinduka Abanyagalatasaray hari yakimize cyarakuta bigitsindo nundi mukinyi hari yarakubitamwo umunyaturikiya hari yarakubitamo igitsindo ubona yuko Manchester United baratangara bitatu kubindi bitagiye kubaha amahigwe cyane kuko baracari mu biharuro n'ubu baracari mu biharuro kuko ubu bagiye kuba Manchester United ifite amanota 4 kandi Galatasaray 5 ndetse na Copenhagen 5 Bayern yamaze kugenza 13 byumvikana yuko urukino Manchester United rukurikirizo kina Bayern Munchen kandi urumva Bayern Munchen mbega izo Manchester United irafise bwa washa bwo gukura amaso kabisa kahangara ngo Bayern Munchen bisa nko watakaje urukino ko wanganyije ubusa kuburi na FC Copenhagen makwinto jewe ibya Manchester United sindavyizeye kabisa ni bintu ego tubibutse reko Bayern yacija mu kibanza ca mbere ifise amanota 13 hama Copenhagen nayo ifise amanota 5 mu kibanza ca kabiri Galatasaray amanota 5 mu kibanza ca gatatu Manchester United amanota 4 mu kibanza ca nyuma muri groupe A muri groupe B naho hari inkino zahuje Arsenal na Lens aho Arsenal yakubise ibitsindo bitandatu umugwi wa Lens yitsindira Arsenal yakiniye mu kibuga ciwabo hanyuma na PSV ikina na Seville PSV iratsinda 3-2 Seville kandi PSV ikigira ko iranikarifya ku buryo Arsenal yacija mu kibanza ca mbere ifise amanota 12 PSV nayo ifise amanota 8 Lens nayo ifise amanota 5 Seville nayo ifise amanota 2 Arsenal rero ikaba imaze kwikarifya muri iyo groupe B muri groupe C naho hari imigwi Real Madrid yakinyana na Naples hanyuma Braga ikina na Union de Berlin ego turabire hamwe rero urukino rwa Real Madrid na Napoli urukino rwari rukomeye cyane urukino rwari ruryoshe ni Real Madrid yakinye urukino ubwari ntari niteze ndavye abakinyi bari mu mvune Real Madrid ifise ariko nkabona nivyo bakinye urukino rwiza muri Champions baba batsinda umugwi wa Cadix ariko uzi ko bahura na Napoli nabonye umugwi wa Real Madrid kabisa ubahwa n'umugwi wakoze ibintu navuze nti Ancelotti ari mu bakoce bakomeye ngaha ku isi kabisa ashobora kumanaginga umugwi uri mu bibazo nkabijya by'imvune by'abakinyi kandi abakinyi bakomeye ngenderwako agashobora gusumya umugwi wa Napoli ibitsindo 4-2 vyumvikana yuko umugwi wa Real Madrid nasuye kubona ndavuga nti bwa bundi Real Madrid uno munsi urashobora gushika muri finale gikorwa gitwara kuko ukungene washoboye gutsinda umugwi wa Napoli utoroshe nawe nubwo iwabo mu Butaliyano atari kirenga gose muri kino gihe ariko Real Madrid ibuze Vinicius ikabura Kamavinga ikabura Chouameni ikabura Modric
ikabura ba Militao hariya ikabura ba Thibaut Courtois n'abandi vyumvikana yuko igakina neza kurya nabonye ni Real Madrid kabisa yubahwe bayitege mu nkino zikomeye kuko yarerekanye yuko abakinyi be no mukoca ari abantu kabisa bazi kuvyitwara mu neza. Real Madrid ifite experience kuko ni gake umugwi w'umubataliyano ushobora kugutsinda hanyuma ukawugombora ukongera ugashira ukanawutsinda bine d'abord gutsinda ibitsindo bine umugwi wo mu Butaliyano n'ingene bazi kuzibira ni ibintu kabisa bidasanzwe kabisa. Ego Real Madrid rero ikaba yaciya ija mu kibanza ca mbere fise amanota 15 twobibutsa kandi yuko atarukino na rumwe itaratsinda zose yarazitsinze ifise maximum. Hama Naples nayo ikaba ifise amanota 7 mu kibanza ca kabiri, Braga nayo ikaba ifise 4 points, hama Union de Berlin nayo ikaba ifise 2 points mu kibanza ca nyuma. Tuje rero muri groupe D. Groupe D aho irimwo Real Sociedad hamwe na Inter de Milan na Salzburg na Benfica. Ego Real Sociedad yakinye na Salzburg score banganje usa kubundi hanyuma Benfica ikina na Inter de Milan icagira 3 partout. Ego byumvikana ko Benfica ifise amanota busa yagize inota rimwe urumva ko umugwi wande Real Sociedad na Inter de Milan bose banganya amanota 11 abari munsi yabo bo nta no kubegereza kabisa bo journée yanyu bamaze kwitahira abandi abikarishya nabo ni Inter de Milan Real Sociedad 11 points bose bazogwana ikibazo ca mbere mu nkino zisigaye ikibazo ca mbere sino bobo ivyabo byaramaze kurangira. Ni ngaha rero kiganiro sport show kirangiriye ukaba uri kuradukurikirana nawe we ushobora kuba ufite iciyumviro aho muso ashobora kugira commentaire hariho benshi batemeye ijya penalty hariho nabandi bayemeye murashobora kugira commentaire kugira ngo namwe mupartage ivyiyumviro vyanyu murashobora kugira commentaire kugira ngo namwebwe muserure ivyiyumviro vyanyu mugire na like mwongere mugipartage kino kiganiro gishobore gushikira abatashoboye kukibona. Kikima Quinto ndagushimire kubona twakoranye neza. Ego rejo gushimira cyane gose debate kuri umwe twabanye no ngashimira badukurikirana kuri Kaza Design TV mu kiganiro Sport Show. Nama commentaire yanyu babwiye ko tuyakeneye kuvyo twavuze inkino zose zabaye murashogira ico muvuze namwebwe ku ma commentaire kugira ngo tumenye namwe mbega murabona yuko bamwe bakirunganira qualification bazoyironka na cyane cyane nk'umugwi nka za Manchester United ndetse n'abandi za Paris Saint-Germain mutubwire ama commentaire n'ibindi biganiro biri nyuma tuzobandanya tubazana n'ibindi biganiro zizi nkino nyene. Bye bye.